Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30 Ntwarante 2024. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe naba utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, nko mu gisata c'umutekano, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata ca politike, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndakwifurije kandi kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: ese hari uwoba azi neza iyi nkuru yoba yabereye ejo haheze ku kiraro co ku ruzi Gikoma rugabura meri ya Bujumbura na komine Mutimbuzi? Hari ubutumwa buriko burahanahanwa na cane cane ku mbuga ngurukana bumenyi buvuga umumotari, ni ukuvuga umushoferi wa taxi moto yishwe n'abapolisi mu gatondo k'ejo haheze igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa gatatu 2024 ku kiraro kiri ku ruzi Gikoma rugabura Bujumbura meri na komine Mutimbuzi. Ubwo butumwa buvuga ingene abanyagihugu bo baraciye bagumuka igipolisi kikarengerwa. Ubwo butumwa ntibuvuga amazina y'uwishwe, bwanditswe n'indome nkuru. Ntibuvuga kandi iyo buzananye, aboba baravyiboneye bodusangiza ido n'ido ryavyo. Ubwo butumwa rero ndabubasomera neza nk'uko bwanditse mu kanyi mu buryo bw'ido n'ido muri ano makuru. Nayo mu bindi kandi nuko i Butaganzwa abakomisiyoneri b'inka bapfunzwe. Abakomisiyoneri b'inka batari munsi ya 5 barahagaritswe kuri uyu wa Mungu wa 24 Ntwarante 2024 ku isoko ya Butaganzwa mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Amakuru ava mu gipolisi yemeza ko abo bagabo bose bapfungiwe mu gasho k'igipolisi muri komine. Uburongozi bwa komine bumenyesha ko umwe wese ategerezwa gutanga ihadabu y'amafaranga ibihumbi 200. Amakuru dukura ku isoko y'inka ya Butaganzwa, igipolisi ciketse abantu boba hari abakomisiyoneri b'inka mu gihe ico gikorwa cabujijwe n'abategetsi mu ntwaro. Vyinshi kuri ino nkuru ni mu kanyi mu buryo buramvuye, ntuje kure. Nayo kandi abashika 15 mu bimba ubutare baramaze gupfa baguweko n'imisozi kuva mu ntango z'umwaka mu ntara ya Cibitoke. Abimba ubutare batari munsi ya 14 barapfuye baguweko n'imisozi isenyuka kuva muri Nzero mu makomine ya Mugina, Murwi ndetse n'Amabayi yo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ukubura ibikoresho vyo gukingira abo bimba inzahabu niyo ntandaro yuko batakaza ubuzima. Buramatari w'iyo ntara akaba avuga ko yatanguye amatohoza kugira ngo ivyo bintu abiheze. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mu kanyi mu buryo bw'ido n'ido, ntuje kure. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko mw'ikambi haye indaro impunzi y'Imahama mu gihugu c'u Rwanda ibihuha vy'uburozi bituma abanyeshure baheba ishure urutavanako. Kw'ishure ryo kwimenyereza Early Childhood Development ECD ryo mu gisagara ca gatandatu zone ya gatatu mw'ikambi ya Mahama mu buseruko bw'u Rwanda, igice kirenga c'abana ntibakija kw'ishure. Abavyeyi bavuga ko hari abana 3 bamaze gupfa kuva mu kwezi kw'icenda kubera uburozi. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mu kanyi mu buryo bw'ido n'ido, ntuje kure. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mu kanyi mu buryo buramvuye, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ano makuru ku buryo buramvuye nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko hari inkuru iriko irakwiragizwa ivuga ko hari umumotari yishwe n'abapolisi. Ese vy'ukuri hari uwoba azi neza iyi nkuru yoba yarabereye ejo haheze ku kiraro co ku ruzi Gikoma ku rubibe rwa meri ya Bujumbura na komine Mutimbuzi?
Hari ubutumwa rero buriko burahanahanwa na cane ku mbuga ngurukanabumenyi buvuga umumotari, ni ukuvuga umushoferi wa taxi moto yishwe n'abapolisi mu gatondo k'ejo haheze igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa gatatu 2024 ku kiraro kiri ku ruzi Gikoma rugabura Bujumbura Meri ndetse na komine Mutimbuzi. Ubwo butumwa buvuga ingene abanyagihugu boba baraciye bagumuka igipolisi kikarengerwa. Ubwo butumwa ntibuvuga amazina y'uwishwe, bwanditswe n'indome nkuru, ntibuvuga iyo buzananye. Aboba baravyiboneye bodusangiza ido n'ido ryavyo. Ubutumwa rero bugira buti abarundi ntibamenyerwa. Ubutumwa bwahawe indongozi z'igihugu c'u Burundi muri aka gatondo kuwa gatanu igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa gatatu 2024 biciye mu myiyerekano yakozwe kuva mu bucagucagu igihe c'isaha 11 z'agatondo kuva ku kiraro ca Gikoma kigabura Meri ya Bujumbura na komine Mutimbuzi kw'ibarabara rya Bubanza ahari bariyeri y'abapolisi. Vyibonekeje ko naho abarundi bihoreye barababajwe n'imyitwarire y'abapolisi n'indongozi zabo. Umumotari yarazindutse akora akazi nk'uko bisanzwe, yategewe n'abo bapolisi barakubita kugeza apfuye. Abanyagihugu babibonye vyanse ko bihanganira aba bapolisi babiraramwo, intambara ibiratanguye. Imodoka y'igipolisi yazanye abandi bapolisi kugira batabare bagenzi babo mu kanya nk'ako gukubita akagohe yamenaguwe iba ubumwemwe. Icakurikiye nuko mu mwanya urume rumara iryo barabara abanyagihugu bari bahejeje kuryugara ku buryo ryasubiye guhita igihe c'isaha 3:30 inyuma y'amakamyo menshi y'igipolisi yazanye abapolisi benshi n'abategetsi bakomeye b'igipolisi. Ico vyeretse amaso y'abategetsi, uwo munsi umwe bazobandanya guhohotera no kwonona, bazoryama bikangure abo bari bibaza ko batabona ivyo bariko bakora canke ko bitabababaza. Bahinduye batanguye ukuri kuje ahabona. Abagerageje gufotora bose batswe amatelefone bajanwa gupfungwa. Icari gitangaje nuko umengo gufotora ibibaye nico caha gusumba kwica umuntu. Turahojeje umuryango wabuze, ariko umwe wese azamenye ko ivyo akora azovyishura. Nayo mu yandi makuru kandi nuko abakomisiyoneri b'inka bapfunzwe. Abakomisiyoneri b'inka batari munsi ya batanu barahagaritswe kuri uwa Mungu wa 24 Ntwarante 2024 kw'isoko ya Butaganzwa mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'Uburundi. Amakuru ava mu gipolisi yemeza ko abo bagabo bose bapfungiwe mu gasho k'igipolisi muri komine. Uburongozi bwa komine bumenyesha ko umwe wese ategerezwa gutanga ihadabu y'amafaranga y'ibihumbi 200. Amakuru dukura ku isoko y'inka ya Butaganzwa, igipolisi ciketse abantu boba hari abakomisiyoneri b'inka mu gihe ico gikorwa cabujijwe n'abategetsi mu ntwaro. Bari ku isoko bariko barondera ico bagaburira imiryango yabo muri iki gihe c'ubukene. Simbona igituma abajejwe intwaro bavuga ikintu n'igihushane caco. Mbona ahubwo ko barabwa n'umugambi mbona kazoza w'umukuru w'igihugu utegekanya ko Uburundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'2040 kandi giteye imbere mu mwaka w'2060. Bategerezwa kurekurwa hatagisabwe. Ivyo ni ivyavuzwe n'uwegereye umwe muri abo bantu bapfunzwe. Jean Pierre Kanyana asanzwe ari musitanteri wa komine akaba avuga ko abo bantu bazorekurwa babanje gutanga ihadabu y'amafaranga 200,000 umwe wese. Mu mwaka wahera Gervais Ndirakobuca asanzwe ari umushikiranganji wa mbere ubu, igihe yari akiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano, yari yarakuyeho ubukomisiyoneri ku butaka bwose bw'u Burundi. Yari yagize urugendo ku isoko y'ibitungwa i Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Cibitoke abashika 15 mu bimba ubutare bamaze gupfa baguweko n'imisozi kuva mu ntango z'umwaka. Abimba ubutare batari munsi ya 14 barapfuye baguweko n'imisozi hisenyuka kuva muri Nzero mu makomine ya Mugina, Murwi ndetse n'Amabayi yo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ukubura ibikoresho vyo gukingira abo bimba inzahabu niyo ntandaro y'uko batakaza ubuzima. Buramatari w'iyo ntara akaba avuga ko yatanguye amatohoza kugira ngo ivyo bintu abiheze.
kuva mu ntango z'umwaka abimba ubutare batari munsi y'14 baramaze gupfa baguweko n'imisozi isenyuka mu birombwe vya Gisaba, Ruhororo, Nyamihana ndetse na Gafumbegeti mu makomine ya Mabayi, Mugina na Murwi. Ku bw'amasoko atandukanye mu gipolisi no mu bajejwe gukingira ibidukikije, abo bapfa ni abaja gucukura inzahabu ku metero nyinshi mu birombwe binini binini. Akenshi abimba ubutare barahwikirwa bakanatwarwa n'amazi y'inkukura bagahambwa munsi y'ibivu byinshi bivuye kuri iyo misozi. Uko akaba ariko ayo masoko agaragaza umubabaro. Ayo masoko nyene amenyesha ko abenshi mu bimba inzahabu ata bikoresho bafise vyo kwikingira kandi ko badakingiwe na buke buke mu mashirahamwe y'ugutegekaniriza. Ikindi kigoye kurusha ku bw'ayo masoko nyene, igitigiri kinini cabo bakora bidaciye mu mategeko kuko bategerezwa kuja mu makoperative kugira ngo bemerwe n'amategeko. Irindi soko mu bijanye n'umutekano rimenyesha ko bamwe mu bimba ubutare mu kinyegero bakora mw'ijoro kandi ko aho ariho habera amasanganya menshi bivuye ku mvura y'igihuhusi. Imwe mu ntwazangabo mu gipolisi kijejwe gukinga ibiza n'isibe hamenyesha ko hariko harakorwa urusansuma rwo guharura abimba ubutare bose kuko hari igihe benshi bapfa imyidondoro yabo ikagorana. Asaba abo bimba ubutare kudoma urutoke kuri bene wabo bakora bahonyanze amategeko mu ntumbero yo gukingira abimba ubutare bose bari ku birombwe bitandukanye. Buramatari w'intara ya Cibitoke arababazwa na bamwe mu bimba ubutare bapfa bahitanywe n'izo mpanuka, akamenyesha ko yatanguje amatohoza mu ntumbero yo kugarukana urutonde mu bice vyose vyimbwamwo ubutare biri muri iyo ntara. Ibice bimaze kuvugwamwo abapfuye ni Nyamihana ahamaze gupfa abantu 2 mu ntango za Nzero, Ruhororo abantu 3 mu mpera za Nzero, Gafumbegeti muri zone Butahana muri komine Mabayi 6 mu bimba inzahabu barahasize ubuzima muri Nzero na Ruhuhuma no mu Gusaba. Zone Buhindo muri komine Murwi hamaze gupfa abantu 3 kuva mu ntango za Ntwarane. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe ntawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije rero kubandanya uraruranirwa kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.